umugabo wanje sinovuga ngo anciyinyuma kubera ubu baracana inyuma cyane rero ariko nobanza nkaraba urugezo ega hariho guca inyuma ntunavyereka umugore wawe anciyinyuma sindabimenye ntakibazo ariko anciyinyuma akavyara ahandi ntabimenye abakobwa mwibabasheri b'abagenzi babo niyakujana kumuraba uragenda bishobotse ko umutwara uzomutware nta nikosa nzoba ariko ndabimenye urumva ko asha niyandraga utamunyeretse nzomupapura fresh nta nica n'Imana izombabarira umuhungu tuzokundana ava kuja kunca inyuma nundi mukobwa uzoraho umukobwa mwiza my friend wow undi nanje nzobona nkavuga ati yego kweri ati hani yihenze basi ariko kazoja kugisabu n'indugu yango agasanga ukirusha nk'ubwiza nk'incuro ubonye umukeneye nawe tuvanye twankanye uzombwira ati gogo ndonderera umusheri muri bajya bagenzi bawe ego mwaramutse namwiriwe bivaye naho muherereye ku ruhande rwacu tumeze neza turabahaye ikaze mu kiganiro Let's Vibe kuri WAGOS TV ndabibutsa ko batarakora subscribe ni WAGOS TV ku ma platform yose uno munsi twaba dufise umutumire ndibaza mwese muramubona numukobwa umwigeme sinomvuga ko byinshi araza kutwidondora atubwire nimba akora nimba yiga akazina kiwe nyene turakwakiriye ego ndabashimiye nanje ku mazina nishimwe Gloria ndumwigeme nkuko yabivuze hama siniga narahejeje nta kindi watubwira kuri introduction ibindi sa uno munsi mu kiganiro Let's Vibe dufise agasuje gahanze imitima y'abakobwa benshi bama barabivuga akenshi turavyumva mu mabarabara turavyumva mu commentaire turumva bavuga ati hari abakobwa muri iki gihe novuga ngo ni gusirimuka sinzi rero bivuga basigaye bamera baja kuba ku bahungu bakundanye bakaja kubayo bakabakorera byose bakamesa bagateka nyene akazi kose ko munzu bakakabakorera kandi batubatse nabo bahungu mbere bamwe no kubayo bakabayo namusi niyo mpamvu umutumire wacu nivyo bibazo twagomba kumubaza wowe ko abibona aviwe ndibaza nawe aramaze kubibona wewe uko ubibona ku bakobwa usanga baja kuba ku bahungu abasi bagikundanye bakabakorera byose ku bwawe ubiha iyihe image bon kuri jewe ndabiha image mbi kuko bon dufatiye ku migenzo yacu ino mu Burundi ntibitwemerera donc ugiye kuba ku muhungu deja muba myishingiraniye ntabwo ari byiza kameme ku bwawe wowe wibaza ko koba ari kwiyemera cyane wovuga ko ari urukundo canke ni kwitesha agaciro kuri je no byitaho ko ari kwitesha agaciro kuko iyo umuhungu mubaye mukundanye akamara kubona uko hari amabeze yo mutuma basi yo gushira mu nzu akaba akibironka mu gihe ataragutwara muri ico gicimbiro cyo gutwara n'ikiba kigihari hari abandi bavuga bati ahubwo niho urukundo ruca gongerekana avuga ati umukobwa responsable ibintu byose byo muhira arabikora basi inshingano zose arazikora ariko ivyo akabikora mutarabana en general ntabwo ariko byari benshi babyitaho ko ari urukundo ariko niho ahubwo urukundo rutituba ko deja azobona umuha ibintu yaragukeneye ko akabironka mu gihe ataragushira mu nzu en fait nta nubwo agira ntabwo agira umutima wo kumva yo kushira mu nzu mu gihe aronka ibintu byose yabakeneye kuri wewe acavuga ati nubundi naho no muzana ni vya bindi nyene mbona nta bishasha kameme ku bwawe ni abakobwa bo bahanura iki kubijanye nuko kuntu bitesha agaciro baja gukora akazi kose ko muhira ugasanga iwabo ntibanagakora ariko bakaja bagakora ku muhungu baba bakundanye nagomba mpanura abajene abafille surtout abafille bahora bakora ivyo bintu muri make ntabwo ari byiza umuhungu akubwiye ati ngo undabe umesere hariyo nabo nkuko wabivuze bagenda no kubayo bakabaye abahungu bashobora kuza muri vacances aje nkino gasanga agiye kumara ijya misi azomara ino akayipasa ari kumwe n'ujya muhungu ntabwo ari byiza na gato kubera bitesha agaciro cyane we ni gute umukobwa yomenya agaciro kiwe akareka kuza arakora ivyo basi umuhungu nivyo umuntu mukunda yoramwubahiriza ariko hari ibintu si kuvuga ko ivyo byose akubwiye byose woca wemera kubikora
ni basi ni gute wohanura abakobwa kugira bumve agaciro kabo apana ko ikintu cose ari ego badafise twayo kuvuga oya. Bon, icambere na mbere niyo babanze bumve yuko mu gihe uhakaniye umuhungu nawe nyene arafise kugutahura kuba yajya kubwiye ikintu ntabwo ari ibintu byose woco wemera. Rero muri we nibige guhakana d'abord umve yuko umuhungu akubwiye ati ingundabe uvuze no ari no nyene umuhungu mu gihe azokubwira ati ingundabe hama muri 5 minutes ukabushitse uwo muhungu urumva nta mpamvu yo kugira yo kuguhangayikira kameme. Aba bahungu usanga bafata abakobwa basi nk'ibikoresho vyabo bakavuga ati jewe impuzu naho zacafuye ndaza guhamagara sheri wanje araza kuzimesa canke mu nzu kwa suku ndahamagara sheri wanje aze kuzimesa ku bwawe. Wumva aba bahungu ubwo ruba ari urukundo gukuri canke ni guprofitana? Kuri jewe numva yuko hamye no twovyitaho ko ari urukundo muga handi je ku bwanje numva atari urukundo kubera ko mu gihe ataragutwara ukagenda kumumesera ukamutekera ofete uhejeje kumesa cunamucumbira n'ibindi bikabandanya. Rero numva atari urukundo ko mugiye mu bindi mutararekurirwa kameme. Umukobwa yokora iki kugira agumane icubahiro ciwe kandi agumane n'uwo bari kumwe atari kuvuga ko ntiyamugaye ariko basi amubwiye gukora ivyo bintu akamubwira ati oyaha igihe nikiragera? Umukobwa yokora iki kugira agumane icubahiro ciwe kandi yubahirize n'uwo muhungu bari kumwe? Umukobwa ico yokora ni yige kumusigurira mu gihe ujya muhungu amubwiye ikintu namusigurira ati sheri no iki ntabwo gishobora kugikora kubera impamvu izi n'izi. Mu gihe ari umuhungu agukunda bya nyabyo azogutahura azokumva abone uko bidakwiriye. Mugabo mu gihe ari wa muhungu erega ari ngiye umuhungu abigira kubera ko atagukunda ashaka kukwikura nyene. Rero mu gihe rero atari uwiwawe rekana nawe basi abahungu barahari baruzuye zoronka uwundi ce n'est pas la fin du monde. Kuvuga ati abahungu barahari baruzuye ariko biragoye kubona nawe uwugukunda. Urashobora kuvuga ati uwonye niwe yankunda kurusha abo bandi kuronka wumva uwunda gukunda muri ico gihe usanga bigoye. Ega byose biva kugira ubwoba kumva yuko umuhungu ndamuhevye umva cemvugira. Ega umuhungu nawe nyene utamweretse yuko ushobora kwanka kugumana nawe basi kamwereka yuko ashobora kugutakaza nawe nyene azokoresha nk'igikoresho ciwe. Rero nimyige guhakana kameme umubwira ati no iki sishobora kugikora ku mpamvu izi n'izi ubimutahutse. Ari umuntu yumva azogutahura. Mu gihe adashoboye kugutahura nawe ku bwawe wocukora iki? Rekana nawe. Usanga basi hari n'abandi bahungu boshwa n'abandi bahungu kababwira ati wewe jewe nivushira batabigukorera byose ati jewe mushire wanje araza mu gitondo uwo wewe basanzwe batanabana basi aza mu gitondo akamukorera ivyiwe agaheza wowe ari nk'umushire wawe wo muhanura iki mu gihe yoba akurikiza impanuro z'abandi bahungu bako bamuhanura nabi? Jewe ko umushiri akurikiza impanuro z'abandi ego hari ibyo bamuhanura vyiza hariyo n'ibyo bamuhanura bibi. Rero je mu gihe ajambwira ibintu ngurumva ngo nabonye ikintu kuri naka iga kuba wewe turi en couple ni jewe na wewe nta wundi muntu akenewe. Ega impanuro ntituzanse ariko iga kuba wewe mupanga ivy'iwanyu mukora ivy'iwanyu ubuzima bubandanye. Gloria yawe ku bwawe ukunda umuhungu ameze gute? Pas physiquement, comportement. Je nkunda umuhungu akora cyane. Cyonyene? Nkunda umuhungu akora cyane hama asenga. Ibyo bintu bibiri nivyo nkunda kuraba gusa. Nk'ubu ni ari abahungu iyo bagiye kudiraga umukobwa baraba hypocrite. Umva ibintu batahora bakora baca babikora kugira yene umukobwa abemerere. Wa mu gihe uwo muhungu muba mwakundanye ubona nyene ivyo ukeneye avyuzutse ariko uko imisi igenda irahera bikagenda birahinduka. We muri ico gihe ukora iki? Muri ico gihe ari umuhungu abikoze ariko aje kundondera d'abord nobanza kubaza historique yiwe ihene yakuze ihene bimeze. Wo muhungu aje kukurondera abaza historique yiwe? Je ndabibaza cyane. Mu gihe akuri kure nawe aho utoshobora kumenya. Hariyo ubu amajambere yaraje hari abandi usanga babayo bandi babagenzi ndabaza ngo bagenzi banje bakambariza. Uramukora kamatohotse. Akwiye. Ushaka kumenya ingene basi yaba nivyo baravuga ati umuntu muri passé arashaka muri passé ugasanga arameze nabi ariko yarahindutse. Ivyo ntibibaho nshaka kuvuga ati muri historique ugasanga nyene bimeze nabi ariko muri uwo mwanya wowe ukabona umengo ameze neza.
ariko ingeso iraraba ntihwera ariko ndabanza nkaraba muri ico gihe nayo ariko aritwara. nakubwiye mu gihe aba ariko arakudraga arabikora neza ariko waheze igihe biba bihindutse wowe ukora iki we abihinduye mu nyuma twarabanye bon no kwiyakira nkihangana. warumva wo kuyaga umuhungu mumamaze kugira mariage ivyo byose wo mwihanganira Noba namaze kugira shwa nta yandi mahitamwe no nushogira divorce oya kubera naho yo gufata nabi nyene ngira ngire divorce nawe mva yoba yakoze ibirenze ibyo ntashobora kwihanganira. ibyo udashobora kwihanganira nibiki oya ni privé yanje. oya arega hariho ingeso mbi n'abantu baba basanzwe bazi ukavuga ati je yakoze ibi sinomwihanganira cakoze ibi sinomwihanganira. Ikintu nashobora kwihanganira ku muhungu umuhungu umugabo wanje sinovuga ngo anciye inyuma kubera ubu baracana inyuma cane rero ariko nobanza nkaraba urugezo ega hariho guca inyuma ntunavyereka umugore wawe. Anciye inyuma sindabimenye ntakibazo ariko anciye inyuma akavyara ahandi ntabimenye sinoca ndivox ubwo nyene twobanza tugahanura namwe inyuma mbonye agize ingeso ntihanganira nkamureka. nk'ubu unye waragize mariage nk'ubu gaca nk'ahantu nko mu kabari ugasanga umugabo wawe kumwe n'undi mukobwa muri uwo mwanya nyene niyo reaction wogira nobanza nkababaza kubera abantu bari kumwe wocija kubabaza nobabaza hama nkabanza kumenya ibyo bariko baravugana hama mu nyuma canke hari n'igihe ntogenda ubwo nyene nkarindira umugabo wanje atashe nkamaze eske urya mupanga iki mwariko muravugana iki hama akubeshe ambeshe urumva nta kibazo nyene ambeshe nkavyemera umva ni bon. umva we muri uwo mwanya ushatse barabavuga ati aba bagore baciye ubwenge basa naho wosanga umugabo ari kumwe n'undi mukobwa baramureka bakigira bakaza kubivugana mu nyuma ariko nk'ubu unye nk'umugore nyene saga umusazi nawe baciye ubwenge ariko aba umugore vyatoshobora kuvyihanganira shavuga ati reka nje kubabaza ivyo barimo. Oya ni vyiza ko worindira kwanza mugashika muhira muri babiri n'umugabo wawe mukabivuganako ntabwo ari vyiza kuca ugenda gushwana mukaba aciye akubwira ati urya mukobwa turakundana abimbwira urumva yubatse kubimbwira urumva nanje no kwiyakira nta kundi mwogumana ariko mwogumana yakubwiye ko afite ubundi mukobwa bakundana none nogira gute biragoye ariko kwihanganira biba bigoye ariko nyene urabibamwo ukavyakira ukiga nyene kwiyakira nyene aciye anamutwara akaba umugore wa kabiri aho numva n'urundi rwego kare none erega nabone yovuga ati ntibisanzwe ati none n'ubundi kuba dukundana yaravyakiriye yarabiretse n'ubundi nawe twobana nico kimwe canke akamutera inda akakubwira ati wa mukobwa arafise inda umva muri ico gihe biba vyamaze kuba nta yindi shoba ufise ucuvuga ati murerere umwana ntakundi hano hafise umutima ukomeye cube bose ndabishobora bisaba kwiyakira nta bindi. we rero iyi ngeso umugabo yogira ugatuma wumva mwovana niyo yo kunshitinga gusa nkabimenya naho nyene gusa abigize sindabimenye ni bon naho yobigira ntubimenye eka n'ubundi abigize ntubimenye nyene we uguma wibatwari wakunda wenyene umva yo kwiyaranje uburyo bwose abantu munga azontwara aze yaranje sinzobimenye kandi cheating ndabimenye ni azogucitinga ariko ntuzobimenye we nta na kimwe nawe gucitinga ariko sindabimenye ntubimenye. Kindi kibazo we nk'umuhungu mukunda ugiye wumva ati ubimenye ko gucitinga kandi akagucitinga ku mugenzi wawe muri uwo mwanya sinofata urya mukobwa sinovugana n'urya mukobwa novugana n'urya muhungu nkamubaza yesikeshe kubera ko babikoze byavuye kuki nkamubaza nyene vyagenze hama ndumva kuvyihanganira vyovyo ko umugenzi wanje en plus azi ko dukundana aho hari ibintu bidasangirwa nduko hari ibintu bidasangirwa umugabo nasangirwa ariko je uwo mugenzi wawe urumva wewe nta kosa yoba afise yoba arifise kubera yoba yagiye kumukunda kandi azi ko dukundana
umva bose muri ico gihe baba bafise ikosa ariko ikosa riba ryatangujwe n'uwo muhungu nimba bari we egari n'igihe usanga ari umukobwa yarondeye umuhungu ivyo nasubiye ivyo biraba urazi hariho abantu baravuga ati abakobwa burya ni abana babi urashobora kugenda kuraba umusheri wawe muri kumwe n'umugenzi wawe ngo ugiye kumuraba wovuga ati asha ngiye gupresenta umugenzi wanje ku musheri wanje ugaca usanga wa musheri wawe yamukunze ugasanga ya mukobwa arakurusha ubwiza jari yaba uravuga ati jewe urabona wagiye kuraba umusheri wawe nta mukobwa arusha ubwiza twaba tujaye kuko ashobora guca akunda uwo wundi mwari kumwe impanuro noha abakobwa bagenzi banje abakobwa b'abasheri b'abagenzi babo abakobwa b'abasheri b'abagenzi babo niyakujana kumuraba uragenda bishobotse ko umutware uzomutware ariko kintu nohanira ku bakobwa nuko mwonyegezanya abasheri banyu kubera abakobwa si beza munyegeze bishobotse ebana ntihagire n'umwe amumenya akagukuye iwanyu abakobwa b'ubundu reka ntabone wowe ko afise amafaranga muvanako asha ari yaranje uburyo bwose akamurondera rero mubanyegeza abasheri banyu jewe kesi niba buri umugenzi wanje ukanyegeza umusheri wawe sinzobabara je nta numwe amuzi imana ishimwe nta numwe namuhira nta numwe amuzi kamera bari garamuzi ntawuzi ucyuti siwe je nta muhira nabo tuvukana na mama bazi izina gusa nta numwe aramubona urumva we nawe urahishanya kumubwira aho muvukana nawe uwo muvukana nawe muvukana aragutwara uwo mukuru nimba atavyuzi rero teka je ndabizi muje muri comment mutubwire uwo muvukana yawe kwibushe aramugutwara nyene neza vraiment ntibibaho ntibishoboka uwo muvuka nese umukobwa naho yoba ari umukobwa numukobwa je ndabitswa amaraso musangira amaraso mpamvu yo kugutwara n'abagize mariage abakobwa bavukana bataragira mariage barabatwara abagabo aje kubiwanyu natwe babiwanyu amaze kumubona bakavugana aho rero uramunyegeza je ndabizi jewe banura ntimuzokwereka abagenzi banyu ariko famiye muzoreka abasheri banyu famiye mama na papa na bamwere no mwerekana ariko urumva ndakubwire si ukuvuga ngo ubunye naho muvukana none nuzi ko hariho abakobwa usanga nk'ubunye je ndi mukuru ugasanga hariho tuvukana ugasanga umu ex wanje barakundanye na mutoya wanje muri ico gihe nawe urumva bari ibindi bintu biba byavuye kuri uko kunyegezanya abasheri uronse umusheri mupresente muri famiye bamumenye bego baramumenya ariko je navuze ati ubwo nabwo ne wari ububono bw'abahungu ugasanga murahebanye agaca kurikira mutoya wawe nawe je ikintu nanka n'umusheri wanje duhebana agaca kundana n'umukobwa w'umugenzi wanje ndaca ico kintu wowe uvuga mugenzi wawe utavuze uwo muvukana nawe uwo tuvukana nawe n'urundi rwego no muci zose yovuga ati nene mwahebanye ni kubera nyene batobikora yovuga ati nene mwahebanye novyimenyera je ico nohanura abakobwa za mupresenta n'abasheri banyu kugira ntimuzobibane kubera ico kintu muri no misi kirahari ugasanga umukobwa arakundanye n'umuhungu ugasanga abagenzi be ntibamuzi jaje kunde shake si sheri wawe ntarinda muzi nzomukunda kandi ufise uwe wawe nta nikosa nzoba mfise ariko ndabimenye urumva ko asha niyandraga utamunyeretse nzomupapura fresh nta nica n'Imana izombabarira ariko mu gihe uciye ubimenya ntabwo twari dukunda izoca umuheba nzoca ndamuheba bizovana n'urukundo aho rwari rugeze rwari rukomeye rwakomeye urumva ni uzosesa nico zoca nseta kandi arico natanguye uzomuburanye nimjo uriko batera butubwire je arico natanguye nijo naca nseta ikosa ni jewe ikosa ni wewe nta numwe presenta abagenzi banyu mu gihe sheri wawe niyo presenta abagenzi bawe bakaca bamugupapurana kubera azo batagukunda abo ngo bavuga ati baragira intege bari kumwe n'abakobwa rero hari n'igihe umukobwa ariwe amwironderera akamwemera numva ikosa riba rihari vrema Kesi ndabikubwiye ukazoreka kumpresenta umusheri wawe hama akandondera nzomukunda nta numwe nzomupresenta no mwijuru ni direct je ko taramupresenta ko ntaramubona nzomupresenta kufite ubwoba
nukuri kw'Imana jewe inyuma y'ikiganiro ndaza kumukwereka mwe mwavyumvise atamunyeretse mu kiganiro gikurikira nzoza nidoga ndamura postinga abasheri banyu ntibazoba oya ivyo vyo gupostinga rero ndamura bapostinga batabapostinze upostinze reka ndakubwire urashobora gupostinga umusheri abakobwa barasangura kwandikira utampostinze nawe umuhungu ni mwiza oya si ukuvuga ngo ufise benshi je ntawe mpostinga kuko nawe nkeneye ko hari wundi ukeneye ntiri satisfait numva si ukuvuga uko ibintu vy'akamaro ubigumana mw'ibanga ushaka gutera imbere oya urayibika uranyegeza n'izahabu urabona aho zigendera heza barimba kugira bayitore ugiye kuyidandaza urayerekana ariko aho uyikura ahantu umva ibinyegeje umva rero abasheri bacu n'amahoro niyo mama zamura abanyegeza nzomunyegeza amata jewe nzomunyegeza zondesha nzomutwara pointre je ntawe uzontwara nzomutwara kandi n'Imana nizomana sheri wake sinamba uri kuranyumva sindakunda ntabiraba niwandraga nzokwemera uko sindakunda nawe yavyumvise nimba yavyumvise akazokudraga tuzohura mwese yasha tunabicara ikandababa ariko je reka ndakubwira je sibo abakobwa bavuga ati je nk'ubu unyeshere wanje wakundanye n'undi mukobwa ngo turagiye gushwana n'uwo mukobwa ndavuze igituma yaburaye ibiki yashwana na sheri wanje je nta numwe noshwana nomubwira ati nimba ari wowe washimye kabona ari waguragije kumana none nakunze niho noca nza erega niko kuvuga ati jewe nakunze fresh nkamenya yuko umusheri wanje yakudraje nawe w'umukobwa ndakurondera tukabivuga nako kambwiriye uwatanguye uwundi ndakubwira ati niwe yantanguye aranyandikira kandi je sinari ndabitse ko mukundanye ati kubera iki none waciye unyaruka kumwemerera kwana mukuze rero ndabitse ko mukundanye zamurihagarara ko pa n'umuhungu akuvugishije rimwe ukaca umwemera zamurihagarara kuza murihagarara tubabwira ati murindire tuzobaha inyishu mu mezi abiri ngo rindira inyuma y'amezi 6 ubu muvana kada gutera inkuru jewe ngikundana imwe sikundana irya mbere nari niga premier poste umuhungu araza kundraga yiga muri etana yiga mu wanyuma ndambwira ati hari umengo mu gice cya kabiri ndambwira ati jewe nzoguha inyishu niwaza muri vacances grand vacances urumva amezi aciye niyo umva yagaruka naranavyibagiye yagaruka naranavyihangaye abimbaje ngo mbewe wari wambaje iki nitwakundana kera burya ukiri mutoyi nukundana ngo ni kubera nyene ngo umuntu mukunda agahararo ubwo ati mugenzi wanje afise umushereka naje ndamugira habibona bose umushereka nkanje natanga gukundana ndi muri interna nabona abandi bakobwa baguma ku macati bandika basubira mweho nuko mwamisi telefone two twarazitunga mu kinyegero twebwe muhira udaheje amashuri nta telefone ukorako twe rero muri interna hari ibintu kesi byari bihari ugasanga abandi bakobwa bafise abasheri 2 3 4 ufite urumva ufise umwe nyene ntiwabuhari umengo wari yaranje nawe kagira 2 basi ugasanga abandi bafungura neza nawe mwirefe misi yose wararondera nyene uza arakurungikira ivoka je nagiye muri interna ngiye gukora exeta nakiye cyari kiryoshe ngico nimba narigiye kwiga nimba narigiye gukora exeta kuri maranata amahera narifise narusha abantu bakora akazi ka leta nanje kariho nitse narusha amahera narifise nuko niyo mpamvu na exeta yananiye yananiye umva wishinze abahungu oya sinishinze abahungu ahubwo nahise amahera menshi nako banja kuyerera nkava muri interna nkatoroka nkaja kuyerera nkazana ivyo turya nkazana ishashe yuzuye papa kesi yadubuye kubera amahera menshi mwamuhagiye muri ntavyaraba niyabiraba naho vyaraheze vyararenganye na university arahejeje ubunane yoza kuraba nzoyimurungikira papa kesi kandi kesi ntazi ko papa we ndamutse uramuzi yaranyigishije histoire mara yanje abakobwa mitwara abasheri b'abandi jewe umukobwa nzosaga yantwariye sheri nzobanza ndabe ninge nasa
ave nanje ndabaye gasopa umuhungu tuzokundana ava kuja kunca inyuma n'undi mukobwa uzoraho umukobwa mwiza my friend wow undi nanje nzobona nkavuga ati yego kweri ati hanihenze basi ariko kazoja ku gisabu n'indugu yango ya agasanga ukirusha nk'ubwiza nk'incuro ubonye umukeneye nawe tuvanye twankanye uzombwira ati gogo ndonderera umusheri muri bajya bagenzi bawe ego fresh je nano muronderera no mwete genda wironderere hariho muvana neza ntavyo kuvana neza jewe hako uja gukundana n'umuntu mubi w'igisabuni ndusha ubwiza uzonyegere hama ndakurondetse ya je nta musheri wanje ndaronderera uwundi musheri ngo riko twahebanye je nzomumuronderera sishobora ya wakoze oya bantu utanga impanuro ku bakobwa bibana abasheri ikindi naco kuri ba bakobwa usanga nyene baja gukora basiba bakorera ibikorwa nyene vyo mu nzu abahungu bakundana bateka bamesa nyene akazi kose ko mu nzu bahimpanura impanuro no habo bakobwa ni mwihagarare mugire kwiha agaciro hamwe umuhungu akubwiye ati inguntekere ngugire ibi nibi mubwire sheri no ntiharagera buravyifasha hama umunsi twabanye nzobigukorera hama abakobwa nabo baca inyuma basheri babo nimwige kwiha agaciro abakobwa si vyiza ko umukobwa aca inyuma uzorabe n'umugore ari mu nzu ntabwo bisa neza aca inyuma umugabo wiwe ariko umugabo uzosanga afite abakobwa 10 nta kibazo na kimwe aguma ari umujene aguma ari umusore bien sana kandi baramyemera ariko uri umukobwa nta teka bitanga nababwira yuko mwokwiha agaciro mukareka kuza muraca inyuma abasheri banyu kuko intango y'ubuhanza n'amasoso mu bitangura hakiri kare kubera ko ico uzoba ugitangura naje kubyanje impanuro ni nkiyo nyene ni kwiha agaciro ukareka kuvuga ibintu vyose akubwiye apana kuvuga yego ibintu vyose akubwiye ati ngo nkorera iki apana kuvuga yego amubwiye ati oyaha ivyo ntiharagera banza uneshe agateka mu bavyeyi mu bagenzi wanze nkure muhira bose babibona niho nzobikora ivyo vyose ariko kuvuga ko noza iwawe dufate rero uranapanze n'abapangayo mubana bagaca babona uri kurateka kuramesa nakamaramaza avuga ati none naka yararongoye canke yaramucikije umva ko bitabara agateka ntibara agateka nyene no ku bakobwa batwara abasheri b'abagenzi babo mwihanure murindira biwanyu nukuvuga uwo muhungu yarinze mukundana kandi uzi ko yahora akundana n'umugenzi wawe ni nkuko nawe yokuva ko akaja ku mugenzi wawe nyene umva namwe ni kwiha agaciro mumenya ati wewe ukundanye n'uyu ntibikunda ibintu nk'ivyo turabashimiye cyane kuba mwatwitavye malgré n'ivyo mwaba mwarimo vyose mukaduha umwanya nanje ndabashimiye cyane abariko baradukurikirana mwabonye ikiganiro cari kiryoshe abakobwa bariko baracumviriza amakomantere yanyu turayakeneye ndibaza amasubiro yose twavuze ko mwayumvise kandi n'ibintu biberekeye mukwiye guhindura abo vyakoze ko mukwiye guhindura turabashimiye cyane abariko baradukurikirana ku batarakora subscribe ni WAGOS TV ku ma platform yose YouTube TikTok Facebook na Instagram yose ni WAGOS TV tuzosubira mu kindi kiganiro let's vibe bye bye